ndagusobanurira. Ariko niri urafurama ntezi. Nifata ko bitari niri. Ni kuri nta bintu byatanye ko ndakuraga. Niko namufasha gusaba isanzwe. Nora nta kintu kimwe usigura ndakumva. Hasigaye hageze wowe uje mu cyumba kwa papa na mama kurondera yiki. Ni ukuri. Ni kuri nta kintu cyatanye ko ndakuraga. Ko kumufasha bisanzwe nkuko nakubwiye. Nubwo ko ari kumufasha. Ariko ubwo kuri umukozi wo mu nzu wewe. Mwemere kunja mu cyumba cya papa na mama. Nta burenganzira ufite wabura kana telefone papa. Nedi. Ndagusabye ntubikore. Hamo telefone papa wawe. Uzatuma boss nshavurira. Kandi n'undi muryango nubona ko kujama. Okay, ugomba bikore papa wawe acinyirukana ubaza ko je no cambo wande. No canja henye. Kuko ngahe wanyu niho hantu honyine mbandi nkumva mfise amahoro. Ndabigusabye. Sinifuza gusubira mu buzima nabayemo. Ari ikintu kimwe ntigeze ndakubwirane. Je sinigeze mba ruguru nkuko ndabibabarira. Abari kubakinisha. Ni kubera ko gusa abantu bose bibaza ngo umukozi wo mu nzu abaye avuye ruguru. Nabaye ubuzima bwoye kugira ngo ushike ngaho. Kandi sinifuza kusubiraho. Tena kuri ni Bujumbura. Nkora mfise papa na mama ariko nkabona papa nya. Ndibuka umunsi umwe nari mvuye ku ishuri. Cyasanga papa na mama ariko barashwana. Je vyandambiye. Nta mpamvu nimwe shobora komeza kubana nawe utamvyarira. Nabikubwiye kenshi wanga kuntahura. Ugira uve muri nonzu narujya gwana gwawe batoraguye. Uribaza yuko ari je ntakeneye kukuvyarira. Urarabuka ugasanga ko ari je ntakwiye kwitwa mama. Ubaza ko ari je ntabikeneye. Naje nkeneye kwitwa mama. Buri munsi ukumbwira ngo simvyara. Umeze nk'umuntu afashe imbugita ariko arayicumita mu gisebe. Nende je kwitwa mama ndakwingiza. Komeza wihangana. Imana izoduha umwana. Ikindi kandi shaka kugusaba. Ndakwinginze. Norasike n'umwana mutatazi cari karazira. Gabanya kumufata nabi. Uretse no kuba utamuvyaye ariko nawe n'umwana nk'abandi. Nta musi n'umwe rujya rwana nzigira narufata nk'umwana wanje je. Ubukeneza kuba uruzanye ndakwahira. Hagize aho kwihangana kwanje je guhera. Ndakwinginze umwana we mutahanze. Ndabintu uri kurakora mu maso umwana muto nk'uyu. Uyu mwana n'umwana muto. Umurungi kamwibarabara je kwande. Pano nije namuretse gushika ngani. Akana gatoraguye kwibarabara. Nta babyeyi gafise nikagira papa nikagira mama. Kigiye kwambara pampers ngaha. Ushaka kagende. Ibintu byose wakoze byo bibaye impfa gusa. Ushaka ukarungike mwibarabara kaje kwande. Je ndakwinginze. Nora, ihangana muzi papa uko ntameze. Je ndahari kandi ndagukunda. Si nta kintu na kimwe kizaho kubaho nyahari. Kuva ico gihe iyo haje kuba ikintu cyatumye ubonita nka mama wanje, cyatumye nyanka ubuzima bwiwe bwose, bituma nja kuba kure yiwe. Nubahari ndibaza ko atazokwigera mbabarira. Tabizi cyane acanshavuriye. Ikintu nyabakinora. Naje kwicira papa wanje. N'amaboko yanje abiri. Sa?
gusa sinabikoze ndabishaka. Tweko turashona bisanzwe. Papa nibiki ntavya papa nga abaye iki papa? narushe kandi narambiwe. Nti ndakugize ikintu ko twarakureze wakuze haragize aho uja kwibako nanco gihe cyawe kumenya iyo uja. Papa je nawe ndi muryango ufise. Nakuze mbona wewe na mama ari mu mundeze. Wewe na mama ni mu muryango ufise. Na wundi muntu ufise no jako. Ushaka kumva ngaha nchimbo wande. Okay, mbiri ushaka ngende hama ndagende. Umbiriza iyo mwahuriye we na mama wawe wowe itanyoko niyo muzohurira. Okay papa. Ushaka ngende. Abo navuze ati mvira mu nzu. Navyo wumva? Okay papa. Sawa ntacu ndavyemeye. Ariko basi ndiyanze kugenda mama niyaza. Ati umusatane mama wawe navuze ati yuko iyo yagutoye nabibwiye ko je ntashe kuva ngaha musezeye. rimwe kabiri basoye mvira mu nzu. Papa nakuri ndetse kuva ngaha mama musezeye. Mvira mu nzu. 1 2 mvira mu nzu. Papa je simva ngaha. Mvira mu nzu. Nukuri simva ngaha ndamu. Sohoka. Papa ushaka ngende navyemeye. Irindira mama ndamusezere hama ngende. Urasohoka nusohoka. Papa chutumva niki nakubwiye irindira mama aze ndamusezere hama ngende. Sohoka. Nukuri sohoka. Sohoka. Papa sinsohoka nukuri. Ngo? Sinsohoka. Irindira mama aze hama ndamusezere. Nokati sohoka. Mvira mu. Sohoka. Je sinsohoka nukuri. Sohoka. Je sinsohoka. Mama yagomba kunyuka ndamubwira ati ndenda gusezere asukubira musukubira camera gutya. Nora ugira imana ntabe yapfuye. Sheri nkuko bisanzwe bimeze kubura umuntu ukunda. Mama yaje gufata ingingo yo kunyanka aranyanka bihagije aranyanka pepe aza no gufata ingingo ubona ko nyine neza yatakaje ubwenge atakimeze neza arondera nyine ushaka kumfungisha. Nora nagukunda ariko umugabo wanje namukunda kukurusha. Ndabizi wa mwanka ariko sinumvisha ko uwo mwanka gushika wumva ko wumwica. Nurambabaje cyane. Ndakwase ndakwa ubuzima bwanje bwose. Mama mbabarira ndagusabye mbabarira. Wabuzi nidoze amata zagweremo kugira ushobore gukura wewe. Wabuzi Kristo yemeye agatubika umukanda munda kugira ngo bikunde gufungura. Wabuzi ngene
yaragwanye kugira ngo none tukurere unganuko arakurenze urakuze ubaye umugabo none umuhemvye kumwica mama kuri mbabarira sinabikoze ndabishaka ntwabikoze ubishaka none ujya ni papa wawe yarakurenze ni gute wowe warose ingufu zo kurwana nawe nimba wari uzi ko utashaka kumwica ntanguye gutahura neza umugabo wanjye ico yari yarasi kuva kera hose ambuza kukuzana ngaha yari yarabonye ko bizoragira umwisha bikagira ungize umupfakazi mama ndagusabye imbabarire nivyo zarashitse ariko papa namukunda kandi nawe wari ubizi ndakura mbabarira mama ndakwanga wamwicanyiwe nta kindi kintu ukwiriye atari ukwishura ibyo wakoze alo ni kuri polisi guhunga nja mw'ibarabara nakuze ubutsi butandukanye ntarayo gusa kenshi ndara mw'ibarabara nta kanivu nimwe ntarayemo no mu nyuma naza guhura n'undi muryango nkunda ariwe mabuja na boss hamwe na wewe nta wundi muryango n'umwe mfise atari mwebwe mu gihe rero namwe ntubabura ntiwambaye iruhande ntojahe shanura nukuri bihangara ndumva waciye mu bintu bikomeye cyane gusa wirinde ntuzasubire gukora irindi kosa ngo wisange mu murabara kandi wihangane arakoze cyane neza sawa Iyi fagitire iyi nturaziriha iyi ni kwa wacu umunsi abantu nta kuzitunganya zose kuko turi mu madeni ntidushobora kubona ingene tuba turakora ni byiza ko amafagitire yose muza murapera kugira ngo market ntibeho iri mu madeni ama ni byiza ko muza murarangura ibintu byose bikwiye kuko nk'ubu ari ama-etagere nta bintu biriyo kandi si byiza ko umukiriya aza akagira ikintu abura ibyo byose agasanga bihari murafise isukuru urashaka kubereka we guma utunganya ibintu reka ndamusereve nta kibazo ndabazanira
mwari mwaje gukinaga basket? Yego. Naje nari mu gasiporo. Gusa nyine nane munkinisha umupira bitari muri programme mbonye umupira unshaka nyine. Umupira nyine. Ariko nibisanzwe. Hama nimba ntenze umengo igiso sugambere ndakubonye. Nanje umenga sigambe ndakubonye? Muri supermarket. Yego. Kandi umbabarire cyane. Kijya gesta imeze neza. Ayese ibintu byinshi bivuga mu mutwe mbabarire. Bibaho urabona umuntu aba muri byinshi ibibazo tubamo muri nosi birashobora gutuma umuntu agusanga utari muri mood nziza. Yego. Ntanakimajya narabitahuye cyane. Hama sinzi ko twokwidondora naje ku mazina nitwa Bendi wayo. Sinzi namwe nimba. Neli. Afise akazina keza, akazina murasa. Yego. Okay. Hama yaje nari ntashe. Wendi usigagira sport pal. Naje nari mpejeje. Nari mpejeje haro gato nari nsigaje ariko haje wankuye muri mudu kandi uvuye muri mudu gushobora sport nyavyoroje. Naje gace mbandanye. Nibaza ko tuzosubira. Sawa. Ko mwagumye muhagaze hano kandi mwari mu ko mutashe neza. Ndi umushoferi aje kuntora rero ntarashikira. Hajya muri mutahaye. Mucara? None ko naje nahejeje siporo ndabahaye lift yari na kimwe. Oya agenda kubera ko aje akambura vyo mubabaza. Cyane mba nto gusiga kandi numva kujana mucara mari bisanzwe. Nanka kumutakarije umwanya ntanakimwe urakoze merci. Genda araza kuntora. Ashitse arataha ntanakimwe none udahari ntazi gutari umwana udashobora kuzimira. Ariko umenga ndakugoye. Sinigoye ahubwo ndagusize ngani hano bangize amakosa. Sawa ntaceka ntahanye. Ariko rero tugende. Sawa merci. Nola! Mabuja. Ni sawa Mabuja. Shaka nembereze hanze gatonya nko mubikora. Ngire dimanche gato kubera kuva rutanguye kuza turatembera hanze. Ubu meze neza. Sawa. Murakoze kushika. Je muhira ninga. Merci. Okay. Nta mpamvu yo kunshimira. Hama gikuru nuko ndahabonye muhira. Ariko nije no bashimira kubera ko bamwemeye ko ndabaha lift. Numva no bashimira cyane. Rusane ko mugiye mudashitse? Nta kibazo. Nabona twahuye twese turi wasiwasi masiporo nawe uri kurakina. Nibaze yuko igikuru ko ndahabonye nzogaruka hanyuma.
sawa merci musigire umunsi mwiza rero Yego, sawa. Sawa. Nelly? Mbanda kubaza kana? Washobora kumpa nimero yawe ya telefone ziragira tuze nagutumira. akibazo